I give you glory, Lord. I give you praise. I couldn't time because I was very one side. Somebody was like a muscle. I couldn't even swallow. Believers not untouched. Found in my mind was and I go to mine. Here to complete it. uyu yarafize ikibazo cy'ugutwi ariko igihe mwariko murasenga yagiye yumva ugutwi kumva kandi kutabara kumva. She was down for one side but now she hears well. Listen to her. I give you glory, Lord. I give you praise. I couldn't time because I was very one side. Somebody was like a muscle. I couldn't even swallow. Believers not untouched. Found in my mind was and I go to mine. Here to complete it. Uyu yarafize ikibazo cy'ugutwi ariko igihe mwariko murasenga yagiye yumva ugutwi kumva kandi kutabara kumva. Ubu urumva neza, urumva neza, zibira ugutwi kwawe urakumva neza, kuzibira uko urakumva neza, uzibira uko urakumva neza, bivuze gute? Yesu, subiramo icyo mvuga. Yesu, Yesu, ndagukunda, 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 vuga cyane, sinakumva. Yesu, haleluya. Kumumviriza umuntu yakize akaba yashobora gushimira intahe akavuga iby'Imana ikoze, umuntu yahindura ubuzima yajyabaye mugabo yamaze kubona igitangaza arashobora gushimira intahe bigoga mu bambutsi. People are going to change in their life can come in and testify for Christ. Imana yoba yakoze ko Christ have touched them. ijisho rimujya cyane. She had a very painy eye. Kandi byarimo ikintu ngo kigomba guturika araba yumva umubyimba umenga ijisho rigomba guturika. And something swelling, it's like I was almost mugabo ngo break, but pastor ariko arasenga uyu mwanya yumvise kigiye karakira. she's healed. Ijisho rigabona neza. Now she can see well. Kandi irakomeye. And she's completely healed. Please celebrate our Lord Jesus Christ. Urabona neza? Can you see well? Urabona neza? Urabona neza? Urabona hapo? Ndio urabona kile. Ndabona bikebuke gusa cyambabaza cyane ndabona. Ariko urabona? Ibiri bingahe? Kimwe. Ibiri bingahe? Ibiri bingahe? Tatu. Ibiri bingahe? Ibiri bingahe? Yes! God is on to even appreciate our Lord. Yaramaze ikiringo cy'ukwezi agatambuka amavi yarafatanye n'amaguru none yagiye yumva atambuka. He has been for 1,000 years. He was in the paradise, but now he can walk. Even though he can do emotions. Amaguru yose ni Both legs push. Kiramuchi. Hallelujah. Kiramuchi. Hallelujah. Hallelujah. Just
Simba. Yes. Jesus. The mighty name of Jesus. That could In Jesus' name. listen again. Talk of him. Ukira kukwima. Never come back again. Wigira kukonti. Take the healing in Jesus' name. Kila misina jaye. Take the healing in the name of Jesus. Kila mtu misina jaye. Thank you, Lord. You are free. What is the games? Ukomera bashumwe Yesu. Imana yatako nitangaza. Kandi uyu munsi God worked mightily. uyaramatisi abaye mugongo ntiyashobora kunama. Has been somebody his back, he couldn't even bow. Amezi 5 atunama. 5 months he bowed to bowing. None barashobora gukora ibintu Now byose. he can bow and do things. Hallelujah. Hallelujah. Get out. Yes. Go now. Get down. Pasoka. Be free. The games. Yes, in a guys. Daruka. Urambona neza. Can you see me well? Urambona neza. Can you see me well? Can you see me well? Hallelujah. kunama ntiyapfukama. So suffering from infections couldn't even now or even bow or even kneel. Kuva 2014 ntiyashobora gufukama. From 2014 she couldn't even kneel. Ariko ngo turiko turasenga yumvise ibintu umenga bimuvamo. And as we prayed for something going out from her. Acatangura gukora ibintu atahora She started to do things she couldn't do before. barashobora gufukama. Now she can kneel down. Now she can kneel. Hallelujah. It is war. Namahoro It is war. Namahoro. It is war. Namahoro. Anointing of Holy Ghost. Mafuta mimi ya gukoreko. Jesus. Yes, na guys. Ndabona waguye. I see you. You're falling down. Bazumvise gute? How did you feel it coming here? Bariko baragusengera. You are being prayed for. Wiyumvura guye Then hasi. you feel yourself falling down. Ucwaguruka umeze. Then you woke up being completely healed. Imana iragukijije. God have healed you and made you well. The name of Jesus. Urakoze man. Imana iri ku kazi. God is on duty still. Uyu nawe izosi ashobora guhindukira. This one, he was suffering from his neck. He couldn't even turn over. Intoki ashobora gufunga igumu. Couldn't even twist his fingers. Wari umaze imyaka ingahe? For how many years? Mu myaka 3 aguma agoroye gutya adashobora 3 years. He gufunga. couldn't twist his fingers. But now, Ku izosi no gufunga the birashoboka. neck and the fingers are completely healed. Turn up. Funga aha. He can twist Imana ishimwe. the fingers. Imana ishimwe. Praise Jesus. Uyu munsi From today on, ntizogaruka ukundi. it won't come anymore. N'izina rya Yesu. In the name of You are Jesus. free. We're in the games. You are free. We're in the games. We're in the games. Jesus' name. Yes, in our guys. Uyu nawe yari amaze iminsi mu gatuntu afise ibintu umenga ni sima. Yari hano mu gatuntu. This one was feeling like he has some cement in his chest. But after prayers, his chest is completely healed. Now he can breathe well. He can laugh. He can use some This is the God that we serving. She couldn't hear. She suddenly. Yes. Okay. Yes. One. Yes. Okay. Yes, you are. Jenny ko bisanzwe Jenny twahari umwe Ezekiel nashaka gushinga intahe ukuboho kuko nari mfise umutwaro w'amaso nari kinari ndahumaranya amezi 2 kwezi kwa mbere no kuri ndiko ndumbiza radio numva pasteur Ndimana Joseph asengera abantu bagakira kandi nkavuga ati reka nje gupima nje kugira Yesu nze kora ko nanje umutwe w'amaso wokira amaso yaranja gose nkababara kweri isura yose mu maso kavyimba
kurya sinarya ibintu byinshi byose bikabyimba. Niho naza ngaho umunsi wa mbere kwanza yabanze kunsengera kuri telefone, asengera kuri telefone niho hahera iminsi numva imisonga iteye ikunguka, avuga ati reka mfate rero nze guhinyuza nje kwa muganga. Ngiye kwa muganga niho nagenda kwa muganga muri ville, muganga arampima araje no mu cyuma arambwira yuko atakimenyetso na kimwe cy'amaso mfise, ati rero nafise ikibazo cy'amaso nsubireyo asuzuma cyanyandikira amarori. Niho nagenda kwa muganga yarampimye kweri aho muri ville, ampimye arambwira yuko arasuzuma inshuro zirenga zibiri, ati wewe nta kimenyetso cy'amaso na kimwe tubona wowe ufise, ati niba ugize ikibazo naho kazogomba bisubire, ati tugaruke dusube tugupimire tushe tukwandikira amarori. Naciye ntaha rero kugeza n'uno munsi wa mezi 6 araheze nta n'umusonga nta kimujisho ndasubira kugira numva. Igitangaza rero narabonye hano nuko ejo nagiye mu gikorane n'umupasiteri namubwiye ati nsengere mu ijoro ryo kuwa gatanu, aca ikiganiro kirangirira kuri jewe atansengeye. Niho naje hano ndamubwiye ati pasiteri James umutwara yuko ngiye gusoba numva mbabara cyane gose. Mubwiye ati numva n'umutima wose uranja gose, numva umutima uranguka sane gose, nuko mubwiye ati nsengera ati mfise n'umutwaro maze hafi y'amezi 6 numva ntamotegwa atakintu na kimwe nigira numva mota cyangwa ikinuka, nkabwira nsengere basi. Ubwo mu ivyo byose mu ivyo bitatu namubwiye umutwaro wo kuja gusoba niho ejo kuri ijambo ry'Imana numva ryankoze ko mufatiye mu gikorane. Agiye numva burya mu gitondo guhejo mu ijoro ntashe, agiye numva bitonkubu naho ngenda gusoba nta kintu nshumva ubu biriko byose birahera. Yesu ashimwe. Jewe nitwa Ndacayisaba Alice, nkaba nagomba nshinga intahe ku byiza Imana yarayinkoreye iciye ku gikorane cyakoresheje na Nduwimana Joseph aha kuri ETS Kamenge. Ndashima Imana ko nahakuye ibitangaza byinshi, narabohotse kubw'icyo gikorane. Jewe nari mfise ibibazo bitatu, indwara zitatu. Nari ngwaye mu matwi, nkameneka umutwe uruhande rumwe, hama mu matwi hakaza iminzerere, sinumve sinashobora kwegera ibi byuma, eka n'ufise mikro narumva mu matwi umengo ndijene. Rero naca nsanga kugira numve ko noroka mu mutwe, nacanje hari inyuma akaba ariho nicara, nkumva ariho nshobora gutekana. Ariko iki gikorane aho gitanguriye naciye ndakigiyemo, nari ngwaye n'uru rubavu rw'iburyo sinanyagaza, sinahindukiza n'izose sinahindukiza, ariko ibyo byose narabikize kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Hama nari mfise n'indi ndwara igira gatatu yo kuribwa mu nda aha mu rubavu, eka n'umugongo sinahindukira, sinagira ikintu na kimwe, nari meze nabi cyane. Ariko ibyo byose ndabishimira Imana, nkashimira n'abakozi b'Imana bambaye hafi. Ndashimiye umukozi w'Imana Pasiteri Joseph, Imana imumpezagirire. Mbese nagira mbwire n'abandi, umuntu we wumva ufise ikibazo, ntiwumve ngo umenetse umutwe, ntiwumve ngo wunguzibye amatwi. Je bambwira ngo ni kinyamutwe, ngo ningende kwa muganga, ariko nkavuga ati muganga nyakamahera Pasiteri ndamwumva kesha kiza ku buntu. Imana yo mu ijuru niho igitangaza cyakoreka, arashinga ico gikorane cy'iminsi 3, nanje naramubonye mu minsi 3. Imana yamusize amavuta, Imana imuhezagire. Hanyuma hage duteye haleluya, sinavuga haleluya kandi sinavuga ati amen, nagumye ntekanye. Naho twaba ndi kumwe ndi impande yawe ntiwumva ko mvuze canke nanje ngo numva ko mvuze, naguma ndijene mu mutwe hose, naguma ndijene sinumva ko ntuje. Ariko ubu mu izina rya Yesu ndavuga ati haleluya, nuwa hariya kwibarabara kanyuma haleluya zita, nawe wambwira ko ndashikana 10, ndavuga ati haleluya, ndatuje mu matwi, numva ntekanye, ndaryohewe cyane. Sinzigera nabivuga intahe yanje si gusa maze gukura ngaha muri Pandasi, ndafise n'izindi, ariko nzofata umwanya ukwiye
inze ndayishinge ndafise ntaye zishika zitatu Imana imuheza sinumva n'ukuntu nogisigura ingwara yo kuribwira babaza mwene data irababaza ingwara yo mu matwi kutumva birababaza ingwara yo kutinyagaza birababaza kutumva uri amahoro birababaza twararose rero umuganga hafi Yesu yarasize amavuta abakozi b'Imana barayigamburukiye baramugamburukira baramukorera ni ukuri muntu ufise ingorane wumva ufise ikibazo haba ku mutima haba ku mubiri karibu nawe kwa Pasiteri Joseph aragufasha byamaze kunkiza byinshi Imana imuhezagire cyane hama nawe wewe wumvise akakamo k'intare haguruka nawe uze ukire ingo kwa muganga nta mahera bisaba narabohotse kubw'umwami wacu Yesu Kristo amen Agiye kubona umuntu aje yambaye ikanzu yera acambwira ngo subira inyuma mwana wanje ngo hari ibikorwa ngo ngomba kumunkorera ngo kandi ubwire abantu ko ndi hafi ibyo nariko ndayisaba mani hafishobanye icya kabiri ya 3 mois mwana wanje yaragwaye aramuhishana na kabebe kabinaniye 3 mois aramererwa nabi mara 1 mois mu bitaro nahebuye ari muri oxygene mo yiwe yose imwe yari yabaye infecté ndabyumvira nk'uko ikibazo cyoco no gusenga sinajya gusenga hari igihe nimbura ujya gusenga kaza no mu mutima mbwira ngo yahahe acasanga nahahe umugenzi kaza marantoye ngo tugende kwinywera agacupa nukuri ushobora n'indwara y'Imana n'ukuri jewe niyo ndashaka no kumama hirya no hino nafashwe ese programme kujya kutabuka kuba muri iyo joro ryamye mbyuka saa 9 z'ijoro mvuye mu ndoto sanga umubiri iyi parti uruhande rw'iburyo rwabaye pararize sanzwe mbana n'umukozi gusa umupasoni wanje akorera ruguru ndabura ukuntu nova mu gitanda kugira ngo itabarize na telefone byarananiye ko nahamagara umwungere wacu ariwe umuvyeyi wacu birananira guhera saa 9 z'ijoro kuko narigana kuja hasibirana sinzi ukuntu Imana yabikoze mbera nk'uguye hasi ngwa kuri telefone nkeneye umwungere sije no kuri je nangwaye ndafise iparalize uruhande rwose sintambuka umwungere yaranyumviye ico kibi na mwene data jiswe ngaha baza kuntabariza ku masengesho ahanyizeza ko biza koroherwa bivanye n'amasengesho yasengeye nuko rero urabona sinigaba madame wanje ari mu gihe bitameze neza pastor arabizi arakora induru gutekereza kuduga kuje rwarira ingozi mu bitaro pastor nawe nakunigeze ndamubwira shitagira intervention n'ingozi direct no mu bitaro iza kubimubwira mu nyuma ko ndi mu bitaro ndabonetse amafoto aranshabure mu byingo afite amakosa ko nacyo bidoga je nakundi nari kubigira mugipatara ya kabiri yacifasha mba muntu wo kuva ku gitanda weze guterura no guca muri dushe guca mu bintu byose bajya guterura aha narashimira Imana amasengesho yo nga muri inzu y'Imana pasteur n'abatakoze abasenzi naragiye mu bitaro ndagwara basanga sinindi malaria ngo ikaze cyane gose mugabo sinubwo ko ari malaria y'uko bara abazimu baci bavuga ati karo duteranye ibintu byose tubifatire hari buryo buvuga cyane twafise umushisi turi buronke vuba mu pasteur arabizi cyaciye mbona ko ari igitero kiko kiratuburagiza ibintu Imana iri twereke mu buvombo kw'icumi je nanje ndavuga ati mu izina rya Yesu hari Imana uko biri kose ikiba kizoba ku bushobozi bw'Imana ngoro nagarutse arangiye transfer ngaha ndagaruka ngo bitari ngozi ndavugana na pasteur kandi ibindi bitaro ngari bijombura arambuza toya ingo kwanza muri ministere y'Imana ibanzikore muri joro anguri kino mu diakoni anguraho narinde Imana mweza kirevere sana ngaha ari nka saa 3 z'ijoro ivyo kuja mu bitaro tukabanza turakibagira
turahamagara Imana barize kunira muri sheze uranje mugabo navinga ntambuka mu kibuke mu modoka ije nkabandabishimiye Imana nuko nabaje mu bitaro nagiye ndeme ati kazima navuye muri ministere y'Imana naje nza kuba narinje mu bitaro mvugana n'abadokiteri nga muri izo medicale batubwiye ibyo tubona byose urabutaha usure gutomboka bushaje mugabo ndetse n'amasengesho nakwiga bacha bambura mu masaha 3 burya saa 6 z'ijoro nakunye ntambuka ibitaro atabona ari wakarahambura ndagaba ndabishimira Imana nuko kibuze byinshi zo kuvuga reka nangi kimazi abandi Imana ishimwe biragenda neza cyane n'ibitaragenda neza mu mwanya biragenda neza abadayimoni barakorwa n'isoni mu izina rya Yesu bazi kuza kuva ngaha byose bimeze neza abadayimoni batsinzwe kandi Imana irakora ibikomeye cyane namunezero nawe ni muzuka uyu yari yapfuye mbega hari kuwa kane yari yapfuye abashitse barabonye ko yari yapfuye umuntu atagihema atakikubita urugo yagiye yapfuye sibyo muzee Mutama rero niwe nahasanze niwe yavuga ati jewe ibi uru n'urupfu ndabona kabaye yavuze ati ubwo ngomba ntangishimwe kubona ndamubonye asubiye kuvyuka twasanze yapfuye neza na neza mpamagara barambwira ati burya kabaye ndiruka amagara reviri ati fata taxi wiruke Clementina barahageze ba Nadine babahageze turagenda na Juste na Madame ati tugende dukubita abazimu arazuka mu izina rya Yesu twarasenze cyuya kirabira nk'amasaha nkangana natatu kugira zuke asubire kugaruka butatu mubone twavuye aho aririmbye asenze avuga uyu yazutse uyu ni muzuka kweli iyo hataba abantu bashobora kuba bizeye baca babahambira bakaca bajana kubika hariya mu gatondo bakajana ku maziko kari kabaye vraiment abavyivugira wewe Yesu ashimwe shengero ry'Imana Haleluya yaramaze imisi ambwira ati yaje umunezero aragwa hanyuma tukibaza ati agwaye ibisanzwe bazomuvura kwa muganga akiri hanyuma ikindi yaje nk'imisi nk'itatu arambwira ati nyamara munezero aragwaye ndavuga ati tugende kumuraba mukumenga burije none ko mu modoka ari mu gitoro tuza gushikayo n'igiki turagenda tumenga ni bisanzwe tugezeyo ahantu yabaje sinamenya neza mugabo hari n'umugira neza yamutoye aca mujana muhiri wiwe avuga ati ari mu nzu ya wenyene ntazopfireyo adafise umugarukirako tutadushikira ko umuntu yamwiyegereje dushitse batweretse ahantu aryamye dusanga kabaye uko ari yamaze kurenganya amenyo adashobora no guhema ntabona ntiyumva nagiri nawe rero twahereye tutabaza umukozi w'Imana umwongere Imana imwongereza amavuta cyane kujya rero umugenerali atagenda wenyene abafise ibibagabaga yarazanye n'ibibagabaga ba Juste Reverie n'abandi kujya nyene yabavuze nukuri harakoretse ibitangaza bikomeye cyane gose uyu ni Lazaro vraiment ni Lazaro uko oya erega igituma tubivuga wowe ntavyatse oya ntavyatse ico gituma twe twabibonye tubivuga ubu yari umuntu yapfuye ni Lazaro rero yewe
urutonde muri porogaramu Jesi nari ndimo guhabwa ijambo ngo ngire icyo mvuze ubona shaka n'ikimaze cyishimwe ntanzi nta n'ibyari bindi ubwo niguze ibyabaye Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Nibaza wowe ko ari ugushima kuko ntuzi ibyabaye. Nta mupfu amenya ibyabaye iyo yapfuye. Na Lazaro twumvise ibyanditse bivugwa na ba Marita n'abandi sindabona Lazaro icyo yavuze. Lazaro hari icyo cyanditswe bigeze mubona yari yapfuye. Basi tureke gupfa. Nibaza ko abagiriwe bakono munsi basinziriye. Mumbwire ibyabaye cyage warusinziye ninde yarahagaze hejuru yawe kandi arusinzira atarugupfa uwe yari yapfuye. Sawa, shima Imana. Yesu nashimye. Amen. Shimye Imana kubera amaze kuva mu mubiri. Nagiye kubona umuntu aje yambaye ikanzu yera akirambwira ngo subira inyuma mwana wanje ngo hari ibikorwa ngo ngomba kumunkorera ngo kandi ubwire abantu ko ndi hafi kugaruka. Hama rero turaganira n'uwo muntu nkabona ni umuntu asa neza cyane arambwira ati genda ubwire abantu ngo ndi hafi kuza gutora umugeni ngo bakiri mu byaha bave mu byaha. Ni ukuri ndashimiye Imana cyane ko nongeye kuba muzima nkaba nongeye kubabwira abashimiye n'abakozi Imana basengeye Imana ibongera amavuta Imana byo gushima kanje muri mwere mashi. Amen. Nibyo Imana ndayishimiye cyane kuko igihe twari ko turamusengera mu majambo naguma mvuga ati garuka usubire mu bikorwa. Nimuvyibuka garuka uja ku kazi ingwino nyaruka uja mu bikorwa by'Imana. Imana ishimwe ko marayika yaciye abyumva no kuri kose. Ndafashijwe uziko bamuzuka bariyo ndabona baguma biyongera. Yesu nashimwe cyane. Banje gushimira Imana ko nk'umuntu z'abazima. Ndashimiye n'Imana ko yangiriye neza ikampa ikibondo. Ndashimiye Imana kuko ntibyari byoroshye cyane. Ubugingo bwanjye byari byamaze kurangira. Ndashimira umwungere wacu Imana ikomeze kukugirira neza cyane. Ndashimira na Pasiteri Adele yambaye hafi akansanga mu bitaro. Ndashimira n'abasenzi bose bo ku munsi wa gatatu bambaye hafi kuko ntibyari byoroshye cyane narabona ko byamaze kurangira. Ndashima Imana rero yangire neza ubu nkafise ikibondo. Imana ibahungisha cyane. Nkashimira cyane n'umutware wanje yanyitayeho agakora ibishoboka byose ibyo nkeneye byose nkabironka. Imana ibahungisha. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu nawe ne mu byana giwe ntibyoroshe. Abazimu barahagurutse kabisa. Ndibuka ko yampamagaye ati ndabona ko ngiye kuva mu mubiri. Ndabona ko byanse ubuzima bwanje ndagiye kandi ukurikiranye uko byari biri niko byari biri. Mpamagara Adele ati iruka vumbuka iruka ariruka kabisa arasenga Imana imukura mu rupfu na wene yasa n'uwapfuye. Tuduze cyubahiro ku mwami wacu Yesu. Imana irahari kandi irakunda bari pantazi. Sibyo? Kandi namwe bwa muze mu nkunda murabona ko ndabakunda nawe. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe cyane. Jewe ku bwanjye ndashima bike muri byinshi maze kubona ngaha muri Repandasi. Imana irahamdira cyane, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Byukuri jewe mu gihe hari icyo byanshime natevye gusiba ngahaye kuko hari igihe mu gihe tw'amasengesho iminsi mu gihe cya Pasika hari ijambo mwavuze muti nacyo tugendane dusenge nawe agishire ku mutima hanyuma kimuveko. Je byukuri nabakirijwe itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri muri uwo mwaka ariko nari mfise ikintu kingenda ko cyitwa iki kunywa inzoga uburyo kwa Mungu byasaba ko nihase hagati mu byasa kwa Mungu idupa rya Amstel arigiye mu kugeza rya jambo narize mu ngufu ryanje kugeza ujya kubuherwa munsi nta kintu cyitwa inzoga kirasura kunja mu kanwa. Imana habicuba. Amen.
ivyo rero ku munsi wa gatandatu nije natabaje ati munsengere Imana zirangendeje mu vy'ukuri mwaransengeye mwagize neza Imana ibongereza amavuta kuko ujya munsi nyene niho naza gutora inyishu y'urubanza baduciriye n'abo mu muryango wanje bari bamburanije by'ukuri abashinga n'abagize umuryango ku mutumba bavuze ati itongo ni ryawe urishikire niba uzorikoresha icyo ushaka n'uno munsi rero mwabwiye ati imanza zose uzozitsinda n'ubu kwa mbere w'ibizokurikira nzoza ku rubanza byose bizogenda neza yabanye nawe kijya gihe bizobana nawe niyikurikira ku munsi w'Imana uheze nari ngaha ngwaye mw'izosi naremvuye muri urwo rubanza ndagwara kabisa mw'izosi ntibyagenda ndasaba amasengesho mu by'ukuri baransengeye ku mugoroba nari nko mw'izosi ngenda neza Imana ihabishimira amen. Imbere ya byose mbanje gusaba Imana ikigongwe kuko narangize cyane kuza kwishingira intara mfise intare zitatu sinoyivuga cyane mu majambo yose kuko ndagerageza kuvuga mu majambo makeya ya mbere ndashimira Imana cyane kandi ndayisabye imbabazi cyane kuko naratevye kwishimira en 2012 Imana yarankoreye ikintu gihambaye rwose cyari no gutwara ubuzima bwanje sinari mu Burundi narahantu atamuntu n'umwe ndaburanirwa ndamererwa nabi ako Imana nararangamije imbere y'Imana Imana iranteturura irankorera inyishu zose z'ibibazo nari mfite ku rugero rwongere nkaye nibaza ko naje jenyine yagiriye ibintu byandengera biri hejuru y'ibyo nariko ndayisaba Imana ihabicubahiro icya kabiri iya 3 mois umwana wanje yaragwaye aramuhishana na kabebe ka binaniye 3 mois aramererwa nabi mara 1 mois mu bitaro nahebuye ari muri oxygène moyo yiwe yose imwe yari yabaye infecté n'abadoktori bari bazi ko atazobaho ndapfayo nibaza yaroza akabitende yene kubera amasengesho ndaza ndabwira pasteur ugatima azasengere umwana wanje kosa abandanya kira shitaha ambwira ko ahubwo atarakira ahubwo amerewe nabi arafasha gusenga Imana imukizagire amen Yesu ahabwe icubahiro ko yakize icya gatatu ndashimira Imana satani hari ibintu byinshi yari yamboheye surtout cyane ku mashuri yanjye ndashima Imana nyene mperuka kuronka diplome ya université kuva muri 2017 niho nari naronse diplome ya secondaire hama satani arambuhira amashuri bikanka kuguma donc ama obstacle biranka ko navansa ntafise atari problème yuko mvuze genre byanse ko niga mugabe Imana icubahiro kandi ishimwe rwose ku bintu iri kwiranyugururira biko ndabona n'ibicu byinshi by'ineza Imana ihabwe icubahiro rwose umwana ubu yarakize neza dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo Imana yarakoze uyu nawe aje kutubwira ko byaciyemo ku wa gatandatu heza urabona ko muca mubibona neza Yesu nashimwe amen natwe twagomba gushitsa icyo twasezeraniye Imana twaciye muri byinshi ariko Imana yaraturinze ndibuka neza amasezerano yari ifise yari aya mariage none umunsi wa 21 août tuzowirangira je n'umufasha wanje nubwo twaciye muri byinshi ariko Imana yaraturinze ndashimira Imana yo mwijuru kubw'umukozi w'Imana yaradusengeye atuba hafi nubwo bitari byoroshe ariko twararose buri kimwe cyose urubanza ruragenda neza mufashe dukomere Imana amashi turashimira n'ishengero muri rusange ryatubaye hafi hari abadusengeye hari abadufashije mu buryo bufatika Imana ibahezagire ibongere umugisha mwarahezagiwe amen dukomera amashi umwami Yesu haleluya amen haleluya haleluya kandi yewe ngomba gushimira Imana kuba ndi ngaha hanyu sinari ndabizi yuko jewe nshobora kuba nohagarara ngaha jewe nari mboregwa
nari umuntu nkunda inzoga gusumbya nuko nkunda indya naranywa inzoga gushika yaho nibagira n'umuryango wanje nkanywa inzoga nkazihera mu gitondo nkazirigwako nabukeye nkazigira umushusho mu nyuma niho turiko turasangira n'inzoga n'abagenzi hafi yanjye jewe buke naho turiko turasangira izi nzoga jewe ndumva ngomba kuziheba iyi nzoga ndiko ndanwa ni iya nyuma bakaca bambwira ngo none ugomba upfe oya ndetse nije ndiyumva yuko ngomba kuja gukizwa kandi ngiye kandi sinzogaruka bakaca bambwira ngo ahubwo uri umusazi avuga nti jewe nta mugorane kubera umugabo jewe ndavyiyumvamwo neza yuko jewe nshobora kuja kwakira agakiza ngoma ndavyiyumvira nk'uko ikibagiwe coco no gusenga sinaja gusenga hari igihe nimbura uja gusenga kaza numva umutima umbwira ngo yakuhahe acasanga nahe umugenzi kaza marantoye ngo tugende kwinywera agacupa gaca tugenda agacupa tukakanywa nkirigwiyo bimwe byo gusenga asanga navyibagiwe ariko ubu ndashima Imana kugeza uno munsi inyota y'inzoga ntayo ngifise ubu ndumva nezerewe bimwe bigasanga naho mba ndiko ndagenda ndumwenga nkagenda nditerera hejuru kubera ubu numva nezerewe cyane canumva rero ijwi riguma rimbwira ati burya rero utegereza aho kumusenga usenga Imana kugira iyo nyota yawe iguheremo Imana nishima cyane. Amen. Ariko nta muntu anezerewe ngo akomere amashyi Yesu. Kuba Imana ikiza umuntu nk'uyu yazirana kakazirikwa ko akanazishusha. Ni nawe mushusho. Abandi bafata icyayi nawe agaca afata icupa. Abandi bagafata utwo kurya nawe agafata icupa. Imana yaramutabaye nuko tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu yarakoze. Haleluya! Ndayikomeye amashyi Imana. Ku munsi wa mbere umwana wanjye yarapfuye afashwe n'ibintu byikubita hasi ndafata umwanya musengera ndasenga bikobeje ariko ndumva Imana irambwira ko ibi ni ukuri turasenga iyi ni indwara yo kwa muganga n'ibintu tujyane kwa muganga byihuse ndatabaza umubyeyi wacu ndatabaza umukuru w'abasenzi kintabaniza nubwo ndabona umubyeyi wacu ndiko ndamutora ati cyo kumfasha kugira ngo tumutore ndirukanze kwa muganga ishitseyo nibyoroshe bashibana nkaboneka muri urgence ishitseyo ubwo nyene umwana turaheba nagenda abona ko mbevye kabaye atari isubiramwo Imana nishimwe. Hanyuma rero mu mwanya muto utarambiranye mbona ku munsi wa kabiri umwana atangiye guhembuka buke guhembuka ariko nibyoroshe nanjye ku munsi wa gatanu mfatwa nabi cyane ari je ndiyo abana ibi n'ibiki biko biradukuranira ko n'umuryango wanje niho naca ntabaza mwarimu warivye yewe revye jewe ndafashwe kandi mfashwe nabi mu nsengere Imana nishimwe. Kubw'ibyo rero ndashimiye Imana igejeje ikora ndazi n'ibisigaye izobikora tuve mu bitara amahoro nituravayo kandi ndasabye mukomeze kubisenga kugira ngo tuhasohoke amahoro n'ama bampera umugisha. Amen. Asante. Abantu biguma bigenda neza ndabona ni hatari hano bariko naba muboni abitagenze neza. Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe cyane. Amen. Eko nanje nkamwe gushima kabisa icyo Imana yankoreye gushika kuri uno munsi no kuri uno mwanya ntihagaze ngaha canke n'ukuntu Imana yanteteka uno munsi turashika muri kino kibanza nari ndavyigeze na gatoya. Icambere nohera ko gushima nuko yadufashije mu rubanza rwacu rwa mariage w'itariki twagize tariki ndwi z'umunani. Rero ari gushima kabisa ukuntu Imana yaduteye iteka ariko mu nyuma yaho aho twaheza mariage twaheza urubanza
twaricaye umunsi ubaye niba turamaze ukwezi turi muhira. Rero hari ibintu byinshi byagiye biradufatira, mbona yuko ari shetani ariko aradutega imitego yo kugira ngo ntiduve muhira, kugira ngo tuze gushima Imana, kugira ngo tuze gusenga. Kenshi yarategera mu buryo bw'amahera no mu buryo bw'indwara. Nararwaye na gripe n'inkorora, kwa Mungu nari nzi ko tuzoga gusenga kwa Mungu heza, ariko ntibyakunze, ariko uno munsi byakunze. Amen. Naje gushima Imana ishimwe. Ndabona ibintu byagenze neza. Yesu nashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha ngomba gushima Imana ubwa mariage yacu. Ntibyari byoroshe ariko ndashima Imana ko yabaye mu ruhande rwacu. Urubanza rwagenze neza, nawe Satani yagumashyiramo imitego, ariko ndashima Imana uko byagenze byose ndabishimira Imana. Mumfashe dukomere Imana yacu. Amen. Reka shetani niyo bareka yoba atabihari. None mwebwe mu mahoro, shetani ategereza kuguma atera imigere ku mihunda. Jewe kuwa gatanu ndabwira abo dukorana ati burya naho dusangira inzoga cengera ndabacike cengera ndabacike baratwenda ndavuga ati ntimurabe ko cyo dusangira inzoga ngira ndabacike Imana yampamagaye yona inajyana ku kabari ndanywa inzoga ndazimba kabisa babati wadoba nyanda kumwe kandi nyanda gusenze iyo nashemba ku kabari kugira ngo Satani ntazoye kungota ndatekera impuzu naraye mu gahinga abantu ndavuga ati burya naje gukizwa abo we wasara. Nibagire kunoza gushimira Imana kubera gakiza nakiriye muri no shengero. Mu bizindire bivuga ngo hari Imana, nagomba kubwira umuntu wese mushashe no munsi ko hano hantu hari Imana. Imana aratsembagaje gasuzuguro kari ku muryango wacu ku bwari ryashukwe. Ndabishimiye Imana cyane. Amashi. Amen. Yesu nashimwe kandi. Yesu nashimwe. Hagaze imbere y'ishengero shimira Imana kuko itangiriye. Kubageze isahani muzima nk'iki kibondo. Ntibyari byoroshe kuva ndonyimbanye ibitero n'ibiteye ubwoba byateye kugwira. Natabaza kenshi mwungere nabwiye na mama Clementine n'umurongozi wa Serire Gihosha Juste akunda kubabwira ko bafasha gusenga kuko Satani yagomba ko nanirwa mu gutwara ino mbanye. None yaratsinzwe. Mbere no ku munsi wo kwibaruka narabatabaje ndababwira ko ngiye kwibaruka, ndabandikira message kise kwa muganga bambwira ngo ndashobora kwibaruka muganga biri hafi, ariko ndabona ko ari bitero kuko hari haheze umwanya ku bandi bana nabanza nibarutse. Ndashobora ndabatabaza nongera ndamubwiye wewe ndanamutelefona acambwira ati gukora kuri iyo ndadusenge aho usubira kwa muganga uca wibaruka. Byagenze uko nyene subiye kugenda ngo bandabire bace bambwira bati hageze. Rero Satani yaramaramaye mufashe dukomera amashimana. Amen. Imana irakoze cyane, Imana irakoze dukomera amashimana Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshima Imana kubwisanganye ryagira ribe ndiko ndaza ndi kwikinga. Ego ize ni Yesu ashimwe, Imana yandokoye. Imana ishimwe ko Satani yatsinzwe dukomera amashimana Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Ndashima Imana cyane naho abadayimoni bari bahaguse no yinga, ariko shima dusangiye muri serire barafashije cyane gusenga cyane. Rero Imana ikaba yaragiriye neza, ikaba yankijije naho numva bitaragenda neza cyane. Imana ibahezagire cyane. Komera amashi umwami Yesu kuko Imana yakoze. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Amen. Mpagaze ngaha gushimira Imana kubera igira gatatu ninjira muri no eglise. Ijya mbere ninjiye ngaha hari muri 2013.
nkaba nakijijwe muri 2013 nkaba nakijirijwe muri ino shengero nari bwigere ngaruka muri kino gihugu gushimira Imana nibagire kunoza gushimira Imana kubera agakiza nakiriye muri ino shengero numvise indirimbo ivuga ngo ahantu hari Imana nagomba kubwira umuntu wese mushasha no munsi ko hano hantu hari Imana ninjiye muri ino eglise mperekeje umuntu gusa sinabyemera hamwe umuntu yubaha agaherekeza umuntu mugabo twahuriye n'Imana ngaho Imana irampindura Imana irahindura ubuzima bwanje Imana irahindura ubwenge bwanje Imana iranyugurura amaso nari nicaye sinzi eglise ndabona ko bayihinduye twari twicaye hariya ruguru twari tukiri hariya ruguru nari nicaye pastor yari hari nari nicaye ngaho umunsi nkizwa Imana yaranteruye inkura mu ishengero igenda kunyereka ahantu mboheye Imana ikirambohora irambwira ko mbohora nari nsigaje iyinga rimwe muri kino gihugu Imana irambwira yuko igiye kubohora ibintu byanje byose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu Imana yankoreye ibitangaza kila munsi wose nabibonye n'amaso y'Imana nshamba muri kino gihugu nsasubira iyo mba mu Bubiligi nta na kimwe nari nzi mugabo nari nzi ko nahindutse ncaninjira mu ishengero gushika n'uno munsi niyo nkiri Imana rero kirabandanya irankorera ibyiza irampa impano irampa amado menshi yo gusengera abagwaye umuntu asengera abantu bagwaye kanseri bagakira Imana impa amado y'ubuhanuzi Imana impa ibintu byinshi hari ibyo ntarabona mugabo ibyo maze kubona nagomba gushimira Imana ikindi kintu nagomba gushimira n'umukozi w'Imana sinamuzi n'izina mugabo icyo nzi nuko mbere yuko ngizwa yaraje kunsengera muhira sinabyemera naramwitegereza nkavugana n'umuntu afite kuraje agomba kunyemeza ibintu ntumva mugabo nakubwira yuko amasengesho yawe Imana yemeye igihe ninjira muri ino eglise narivuga nti bano bantu bagomba iki mugabo hari ikintu cyabaye narabona umunezero uri ku maso y'abantu umunezero rero niyo nasanze uno munsi nabonye Imana ikiraha nagomba kubabwira ngo mubandane hari abantu nka jewe benshi ngaha muri kino gisagara cya Bujumbura mubandanye mwigisha ijambo ry'Imana bakizwe nabo bazoza n'abandi nagomba gushimira umuntu yanzanye ngaha ari hajya Imana umuhumugisha kubera Imana iramukoresheje ubuzima bw'iwanjye Imana iguhezagire ikugurure inzira hanyuma rero ndetse ko navuze benshi abantu bari kuvuga byinshi ndeka abandi ndagomba kubashimira kandi ndizeye yuko ninagaruka ngaha sinzi igihe Imana izobishakira muzompa akanya gatoya sinkeneye dimanche muzompa umwanya mutoya nanjye ndabayagira iby'Imana yambwiye kuko ijambo yambwiye ngo igihe nari nicaye hajya yampaye ijambo kuri mwebwe kuri no eglise ya Luc 12:32 ntibivuge mu gifaransa mu bisigure ngo ntimutinye vos petits troupeaux kuko votre père a trouvé de vous donner le royaume ntimutinye Imana iri kumwe nanjye hari agakiza kazobajyana mu ijuru muri ino eglise amashi menshi ku mwami wa Yesu Mana irahari cyane ntayihari tuduze cyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe cyane Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi nanjye mpagaze ngaha nshima Imana jewe kuri wa munsi w'amashurwe nafashe ishurwe ryanjye ndarijana ndarishira muri sitari wacu akandi gato ndashira mu cyumba iwacu nukurisha ndavuga ndatura kwijambo ndavuga ati Imana kagasuzuguro kari mu muryango wacu
gahere mu izina rya Yesu kugira ishuri nukuri ndashimye Imana yaratsembagaje gasuzuguro kari ku muryango wacu kubwari ryashugwe ndabishimiye Imana cyane amashi menshi ku mwami Yesu nashimye haleluya amen Yesu nashimye jenje gushimira Imana nditse Imana yankoreye jewe naragwaje umwana yahiye ukuboko ndaja mu bitaro sohotse shitse muhira umwana agasubira kugwara umwana mukuru akambwira ati mama ndabona umurozi he ngo ujye umurozi umwana ukuboko gusa neza tukavye ukuboko kwamaze gusa nabi kunuka kwaboze kwatobaguritse je ndavuga mana bino bintu sivyo kwa muganga ndavuga reka ngende kuri eglise ndaza ngaha abakozi b'Imana bacambwira ati ntonda hajya aya pasiteri agira araza bacambwira ati niwinjire umwana ukuboko kunuka nanje n'ubwoba hama nje ngaha baramusengera pasiteri arambwira ati uyu mwana n'ibitero ahubwo satani agambiriye ukuboko gucibwa nanje narabibona kuko yambwiye ati aha hari kuzamo kanseri rero ndamuzana irya mbere irya kabiri bacambwira ati inyuma y'indwi zibiri umwana azoba yakize muri uko kwizera yasengera amazi n'amavuta nkaza ndamuhanaguza niyiba mvuye ajya kwa muganga nza ndahanaguza ni ukuri inyuma y'indwi zibiri umwana yari yakize ico kintu ndagishimira Imana kuko ukuboko n'ukuri kwari kumaze kugirako amafaranga ntangira ukunangana ico kintu ndagishimiye Imana je naraje ngaha pasiteri bashaka ngo ntibashima numva ndababaye mu mutima ndavuga ko pasiteri gaye muri uyu munsi badashima nirigira kabiri bigenduka muga ndavugane ntaco dimanche le pro je gusenga kuko guhera ntitwasubiye kuryama mu ijoro ibintu bikaza bikadodora ku miryango ku madirisha bigakoma induru nkabyuka jewe umubiri siko nahora mvyibushe itiro ryo mu ijoro rifise akamaro rero nje gusenga dimanche le pro hari umukozi w'Imana nicaye ari inyuma aravuga ati abaprotokoli babiri ntibamperekeza baramuherekeza caraza gusengera n'abana banje twari kumwe arambwira ati hari ibitero biga abana bawe ati ariko Imana iragutabara mugashike muhira ubwo nyine imbwa ntunze iminsi iciga umwana niyo umwana apfa shimira Imana ko yamuruko umwana ntiyicara umwana yaguma aryama ariko twazananye n'uwo umwana arakomeye ibyo ndabishimiye amen amashi menshi ku mwami Yesu Shalome narinza gushima Imana agashurwe mwampaye nagakuyemo umugisha mwinshi Imana yarahezagiye umwana wanje yari yarabuze akazi none Imana yaciye impa umwana wanje acaronka akazi ndaduga mu kwezi kw'indwi nza kubaka inzu nubatse inzu nari nzi ko sanga akazi kanje karaheze ariko Imana yarakazigamye n'ubu nagarutse kuriko kandi ndashima Imana databuja yarandubikiye imifuka 2 y'isima none ndashima Imana kubona narasakaye ubu naho ngomba ndondere imiryango nayo Imana ishimwe shalome kandi ndashima Imana kubona Imana yarafashije natanda umviriza umukozi w'Imana Kristo Ndikumana nari ngwaye ifyigo ugire ufyigo rero bakambira ngo ninywa amazi menshi ndafata imiti yose kwa muganga barantera n'ishinge 2 ku matako byo byose birubuza ubu warakize rero wumva atamubabaro gifite tukomera amashi umwami wacu Yesu Yesu ashimwe shengero y'Imana uyu munsi magaze ngaje na umunyabyaha amagaze imbere y'ishengero je na umunyabyaha wari umunyabyaha jewe nari umukizwa nasengera muri Nazareti ariko 2019 ndi mu mugamba ndagwa kweli bigeragezo nkaguma numva ubutumwa jewe nta butumwa bunshika mugabo sindabukurikiza
twarigeze kuvugana n'umukozi w'Imana aho ngaha bamubwira ati jewe nitwa kanaka nari narakijijwe mu Gondago ariko nifuza ko nokwiga jewe kuwa gatanu ndabwira abo dukorana ati burya naho dusangira inzoga cengera ndabacike cengera ndabacike baratwenga ndavuga ati ntimurabe ko tuko dusangira inzoga ngira ndabacike Imana yampamagaye kabisa bashaka kango tukumva uri umusazi ari umudamu umwe twara dutera inkuru aravuga ati jewe genda ugure agapeti primus numva tujyanye nabati sindaguha ejo samedi yona inajyana ku kabari ndamwizoga ndazindwa kabisa babati wadoba nyanda kumwe kandi nyanda gusenze abantu baratwenga nyona shemba ku kabari kugira ngo satani ntasoye kungota ndatekera impuzu naraye mu gahinga abantu nabagati burya naje gukizwa abo we wasare Dicyo numagaze nkashima Imana ukashoye kundukura bene data mubona nari bifite inzobe nziza ariko burya nakubwire akaboreko ni kabi jewe ndibaza ko ndiko ndanywa inzoga nanywa ariho benshi batozikorera jewe Petit Primus nahora nywa 20 nabone ntakuka nkaginga ariko nshitse nabona bamberewe narumva ubutumwa ndakunda kumviriza kangu wari mwabatsi mu benshi kwera jewe ndoga namwe kabisa ahubwo sinzi kari gena yewe aho gorekana gusengera abazimu baenjo binyota bagende buhereye mana se umwami wacu Yesu uyu muntu tumusize ko uburinzi ndamutandukanije n'abagenzi babi bagendana ndamutandukanije n'amajwi y'abadayimoni ndamutandukanije n'inyota ndamutandukanije n'inkurikizi iyo ariyo yose y'ibisigo byomwikurikiza ndamusize mu maraso y'umwami wacu Yesu reka amajambo avuze amukurikire n'ibisengesho tumwatuye ko bimukurikire wowe isaha yakira ubwiza bw'Imana n'imbabazi z'Imana abadayimoni bamwikurikiza ndamutandukanya nabo mu izina abagenzi barinda batandukanya nawe mu izina inyota iyo ariyo yose ndamutandukanya nawe mu izina reka asubire kugarukana ibihe bya kera byiza by'ijambo ryawe reka asubire kuba umwana w'Imana uri mu ijoro umunezerererwe kandi waba umuha intsinzi mu izina rya Yesu urakoze ndagushimiye mwami kubwo kwabo badayimoni bari baramubosha bose abiyambuye ndagushimiye wahagaze imbere y'ishengero akwemanga ko yakwakiye ko yamuhindukiriye nawe uca umuhindukirira umugwanira ibimugwanya uhingane n'ibimuhinga ubwiza bw'Imana bubane nawe asubire kugukorera aho shetani yamugejeje nawe ahamugeza ariko arakuvuga Mana urakoze ndagushimiye tugukomeye amashi kubitangaza n'ibimenyetso n'izina rya Yesu Yesu aguhumurisha mwisha ndakeneye urumva ndababwiye ne data umuntu yagendanye rijya cumu murariza cumu ni Bibiliya je 2014 naragurishije Bibiliya n'umugenzi w'amenzi ndahura n'ibyago twahuye ntabwo mama yahagira Imana y'icyago jewe kuva nguye narabitse Bibiliya aratumuranga ngo ndayikuguriye nafite aho kugura Bibiliya yero ngurira itongo papa ya mama jewe kuva nguye haraheze imyaka 8 sinigera Bibiliya ndayigurisha kandi kino shimye Imana nuko bigiye kungarura ubwenge harageze Imana satani ubwenge bwangira gutwara birananira gusoma n'ubu mpagaze ngaha gusoma navyo zikanira rindabizi Imana ni hafi cyubaki nagarutse buriya isengesho ryagaruye ubwenge wowe birasaba gusa ko niwasohoka ntugende uze kunindira twongere tugufashe kugira ngo ushishikare guhagarara neza kabaye buriya abadayimoni batsinzwe nukomera amashyi umwami Yesu Yesu ashimwe cyane yamfise ibintu byinshi noshimira Imana kuko ibyo inkorera birandenga ariko muri byo hariho bike nshaka gushima hari umwana nari nazanye mbanye ku gatumba abamuzi baramubonye yaje apima nk'ibiro 20 agwaye cyane bikomeye ndamuzana aha baramusengera ubu yarakize ameze neza ngo apime ibiro 50 Yesu abitubahiro ikigira kabiri hariho mukuru wanje ari muri Canada
yajyanye abana habamo bamwe banywa ibiyobyamutwe umwe acika nk'umusazi muri ya masengesho papa amazemo iminsi ndazana ifoto yiwe baramusengera ubu batubwiye ko ameze neza icyo nicyo ndagishimira Imana. icya gatatu hariho umwana yaje kundamutsa ubu muri vakanse hariho bamwe basanzwe bazi ko abana banje bagwara nawe acagwara ibyo bintu ndi muhira jenyene hama ndatabaza Imana iramurokora yari yarabye nicyo ndagishima Imana. Nongera nshima Imana ku byiza byinshi yamingirira sinobidona ngo ndabirangize Imana ihagikira amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe nanjye mpagaze ngaha nshima Imana muri byinshi yankoreye ntashobora kudondora. Hariho byinshi noshima Imana ariko byose sinobimara, reka mvuge bike muri ibyo byinshi. Je nari maze igihe kinini ndwaye, naragwaye cyane mpaka mu kwezi kwa kane ndazi ngo ndwaye amaso, nje kwivuza amaso ino turashika kwa muganga bambwira ati ahubwo rero nta maso urwaye arenga, wewe uragwaye amaso umuga ntari kure cyane. Nari mfise ibintu byanjye umubiri wose mpagaze nk'uku nacanunama kwihagaza ku kuguru nkunama mu bitugu hose umubiri wose bikanje. Barambwira ati ahubwo rero singwara yo by'amaso urwara, genda ku bitaro byose ufatisha ibipimo barabiyogwara urwaye yariyo. Genda nicara ugasimama none je ko bambwiye ngende ku bitaro fatisha ibipimo byose nta n'amahera y'ibifisi fatisha ibipimo gute. Rero ayo mukuru wanje ngaha ashaka kuvugana na madame Olive aramubwira ati ndafise murunanje aragwaye cyane atahubwo uramuzana ngakwereke ahakirira. Uwo murunanje mukunda caranzana ngaha anzanye ngaha ku musi wa kabiri ndabona na pasiteri arambwira ati Amani iyo singwara urwaye yo kwa muganga n'abadayimoni bakwiziye n'ibitero byinshi byakuboshe kandi urashoboye kugira ingorane. Pasiteri aransengera ahejeje kumusengera arambwira ati uze kubandanya uzaza mu masengesho bagusenga. Ndavuga ati nico kundi ahubwo mpaye nduga kuko je nabimakamba. Pasiteri arambwira ati basi ejo mu gitondo kuwa gatatu uzogaruke ndagusengera bukeye kwa gatatu ndagaruka. Pasiteri Imana imuhezagire cyane. Pasiteri yarankoreye ibintu byinshi abitumwe n'Imana kandi Imana yo mu ijuru z'umuhero imigisha atako yongana. Pasiteri acaransengera ku munsi wa gatatu naduga ku wa kane acarambwira mukobwa w'Imana ngomba ndagusengere kugira ngo niwashika hariya Imana izikugirira ubuntu. Ndavuga pasiteri mukuru uzobukoze kuko aho ngeze ndarusha kandi ndananiwe. Mubwo kiriko aransengera ndumva kumenga bya bintu biriko birangira birahetse. Ndavuga ati Imana ndabundura Imana koko. Pasiteri acambwira ati ntakugenda uko ambwira burya urafise amahera yo kugura kinshi. Ndabwira ntayo mfise. Acarambwira ati genda uvoma amazi mw'ino pacu hanyuma umuze ino pacu ndayisengera imwe amazi hanyuma yadugana. Pasiteri arasengera aca ndaduga bukeye kuwa kane nshitse muhira bene data nagize ibibazo bikomeye sinaryama mw'ijoro. Ngize ndagenda kuryama nkakika urubavu hasi mwumva imbere y'igitanduku abantu benshi bariko baravuga n'urwamo rwinshi cyane. Nabwira umuntu ndabarabe sindababona ndavuga ati mu izina rya Yesu. Pasiteri arampaye amazi reka ndayanywa. Nataye amazi nkanywa nkafata ati nkabije imbere y'igitanduku nakika urubavu nkumva muri saro naho bararengeje urwamo rwinshi. Ndavuga ati Imana isezerano ibi bintu biriko birambako n'ibiki. Ndataye amazi ndangija muri saro mpejeje muri saro nkakika urubavu hasi nkumva mu rugo naho bararengeje urwamo. Ndavuga ati Imana aba badayimoni ndasabye basohoke mu izina rya Yesu. Uwo mwanya nkibivuze ca ndaryama ndaronka ivyo ndasinzira nikanguye mu gitondo ca ndagenda. Bukeye bwaho bica biragaruka bica bifata umwana wanje. Ndavuga ati Imana isezerano ibintu navyo n'ibiki. Umwana mutoya bica biramupfundika amazuru biranka kwa hema atangura kugira urufuro mu kanwa. Ndavuga ati Imana none bitwaye umwana wanje nawe. Ndafata y'amazi ndayabwije umwana nogenda munywesha dukera ndafata ubu turamanuka.
ndashima imana cyane ko aho hantu umwana yahamukuye nanjye mw'ico gihe ndatora mitende sinashobora kubigwara mu nyuma muku kwezi nyene kw'indwi guheze muku kw'indwi candafatwa ndibwa cyane mu nda ndaribwa cyane birenze ndagera ahantu ho kuvuga ati mana ibi bintu bimbaye ko nibiki cafatwa rero na diyare y'amaraso vogusema y'amaraso kwa muganga barabura indwara n'imwe ndaja mu bitaro byose bakaguma bantera imiti idafashe bakambwira genda ugure ipimishe isubire barabura indwara n'imwe ndashima imana cyane mukuru wanje imana imuhezagire nawe yaramfashije cyane muri byinshi ntoshoboye ambwira ati mwene data tora impuzu zawuze uzino ndagutware kwa pasiteri kandi aragusengera kandi ndazi ko biyera ndashima imana ko nacenda kwa pasiteri shitse ngaho pasiteri arambwira ati bimeze gute aca ndamubwira acambwira we kuwa kane wari ngaha ndamubwira ati arambwira ati mukobwa hariya hantu hari ibiguhiga byinshi cyane ndifuza ko wogumina ndavuga pastor nta kuntu nobwino ko ntawe noshobora arambwira ati imbere y'imana byose birashoboka uzoguma ngaha ndashima imana rero ko pastor yasengeye mw'ico gihe aransengera cyane nukuri imana imuhezagire hano nyine muku kwindi aransengera ndapfa ngaho numvise kumenga mu nda yandisongera ataguye guhera maze gusohoka cambwira ati ntugende ahubwo genda ajya muri abasenzi nabo kandi bagusenge ndashima imana cyane abasenzi baransengeye barasenga natashe ntakiribwa mu nda nabukebuke natashe ya diyare yaheze y'ababuzima yaheze ndashika muhira ndamubwira ati mukuru wanje nakiri dukomera amashi umwami wacu Yesu ubu byaraheze byose ubu byaraheze bimeze neza n'ukuri ndakomeye amashi menshi ku mwami Yesu kandi ngo amashima imana muri bike ibyishinzo bivuga undi munsi ko mfise intahe yo gushima kandi ariko imana yambwiye ntegereza gukora kuri iyo ntahe hama ngo bashimire imana ko imana yankijije umutwe nari ndwaye umutwe cyane uyo mutwe ufashe nta kintu na kimwe nasubira gukora tugendaza ngaha abasenzi baransengera ariko apres miti ngaha dimanche icyo gihe pasiteri niwe yansengeye aransengera umutwe wari wananiranye kabisa uyu munsi natashe nakize ndashimira imana cya kabiri mesaje y'ishurwe ndayishingira intaye cyane yesu yarampaye ayandi mashurwe y'impunzi kandi nziza zimeze neza mesaje y'ishurwe imana yampaye n'ishurwe y'impunzi yesu nashimye hama ikindi ngomba gushimira imana ngashimira imana ubu je mba n'ikimuga muri make maze iminsi mpingwa n'ibitaro by'abadayimoni aho nkorera ndadandaza ngasanga amahera yagiye ibyo bikarengana muri igihe bisi agira isanganya jenje nga muri repetition nanjye nagize isanganya ngatembagara ariko imana irahaba iyi merekerezi iheze narije muri repetition ngaha ngeze fe agati noro bangombeye nyene tagisi mbere yarampetse hacaza umutari atwitangira imbere arabura yaza niyamba ashasekura kuri ya moto naherutse mvuga ati yesu ubwo nyene nisanze navuye mw'ibarabara imoto yaje kungwako imana marayika arahagarara rya kinga ntiryashariza kungwako narababaye aha mu rubavu burya si ntihameze neza ngenda nyene mfise ubabare ariko shimira imana marayika wa repentance arahari imana nisenga yo mwijuru iratabara ubujama n'ikimuga mbandyamye mu bitaro ntapfuye ariko numva noshimira imana ko uno munsi ndi muzima dukomera amashi umwami Yesu nibyo ibitero bihari ariko turabisengera kandi hari n'ibindi bitero utazi urarondera umwanya nze ndabikubwire imana yari yabimbwiye nari nzi ko tuzakuvugana nawe hanyuma umenye ibyo usengera kandi Yesu arahari azokomeza kukurinda mu izina rya Yesu kuko aragukunda shetani agomba kukugwanya ariko imana iragutabara cyane Yesu nashimwe amen arishima imana tukaba abantu 70 twayiganirwa akazi akabaje nagatsinda imana ishimwe amen
kakazi wagatsindiye mu bantu 20 Imana irahari cyane ntayira Imana irakora cyane ntikora iri ku kazi hano iri ku kazi iri kirakora kweli twari twamubwiye ati ni wewe reka dusenge gusa ni wewe none Imana yashikije isezerano Haleluya! Haleluya! Ndashima Imana cyane. Imana yavuze bazorukiza ku munsi w'amagogo ngo tutoheje icyubahiro. Mpagaze nshima Imana ku bitangaza Imana yankoreye, ko Imana yanyongeye umwaka wo kubaho kwe ku munsi wa kabiri. Jewe kubana byari byoroshe, ubuzima bwanjye bwari bwarangiye. Mfise nawe umwana ntibyari byoroshe, n'ibibazo bitandukanye naragwara bikomeye ntazi byari byo. Haragera igihe hari umwaka w'2020 mu kwezi k'umunani itariki 17 ngiye kwibaruka ndi kuri rande bwo gukorwa muri ngenda kuwa mbere hari itariki 17 z'ukwezi k'umunani bantwara muri bloke isaha 8 bamaze kuntwara isaha 8 muri bloke niho batangura kunkora barankora umwana baramupagira bamukureyo ico kintu bagira bashikira umwana bagacitura ico kintu kigafata kikugumizayo bagashitura umwana kigafata ico kintu kikugumizayo gushika abaganga baruha naruha Imana irabikora umwana baramushikira baramukura baramutwara kuvuga yuko jewe bamaze gushika kuri yo somo bamaze kumutwara ndakumiyo barashona numva bashona badaheza bamaze gushona bahejeje basanga babagiriye ikintu bashongera barasatura baragikura ico kintu bamaze kugikura bongera barashona bamaze gushona bahejeje kuko bashe bamura muri bloke sizeri z'umugoroba abamerekeje bamaze kuyagura abantu basaka ati umuntu byagenze gute nibiki batubwije ico wabaye bamaze kunkura muri bloke bashikanye mu gitanda sizeri barambwira ngo umwana ngude bati ndamubona bamaze gushika isaha imwe y'ijoro shafatwa n'ibintu muri wa mushana birazanira 10 amacumu yo dimasero muri masana makuru haduza matamaguru bakafata mabya tumugana bakanga ndafuye nukuvuga bifashe nukumika biro mubiri wose nkabira nkafa nkahera nukuvuga bakanga bagiye kuza jewe ngomba mfe basanga ino kunene magama rososigayeyo nukuvuga yuko ndamu ibintu birura sana nukuvuga yuko bagiye kuza basanga amaraso yamaze gukama tena afuye bashabazanisha zibiza amaraso baba barantera n'ibindi babishira mu kwango ibe irashuha bashabazana serumu igarura ubwenge barayintera bimaze kugeraho biraturura bimaze guturura umwana wasanga kudawa ibintu by'amazi byinshi ufise nitwo umunsi wa kabiri saa sita nabwe ntwara muri dushe muza kunyoza bamaze kuntwara y'amaraso bantera nadashwa amazi kabiri y'amaraso hata ahantu harapasuka bamaze kupasuka bashobora basubiza muri bloke basubiza muri bloke shandafa bamaze gushikira banywaye saa sita banywaye saa 12 z'umugoroba bamaze kunkura nafuye nukuvuga ntibyari byoroshye ku bugingo bwanje narashikanye n'urumva barashikana mu gitanda baragira ibinungo barahamagara nafuye kera nukuvuga yuko nasaba gutabura barasenga byanya byarangiye ibyo binakura isaha zine z'ijoro bimaze kujya isaha zine z'ijoro ntamanye baza ngo biroroshe ngo biraheze ku bugingo bwanje niho natanze ico muhira amaze ukwezi itariki 26 z'ukwezi kw'icenda cyane ngo yasubira muri bloke kandi amaze gusubira muri bloke nabonye ikiganza c'Imana Imana yagiriye nazinyongera iminsi yo kubaho banyweye ikintu igikoba cera cy'umugongo nukuvuga abanenetse ziranga kumfata bashobora numva batanguye numva Imana nyagasani ishira kuntu bigenza nukuri ndashimira Imana nyongera iminsi yo kubaho naciye mu bikomeye n'ubundi ntibyareke nakamye ngwara intambara ngwara urugamba ibitere ngo bisubirana ku bugingo bwanje na n'ubu ariko bamaze kuza ngaha ku munsi wa gatanu nabonye ikiganza c'Imana nabonye Imana ingirira neza nabonye Imana intabara ubu nabimwe Imana iriko irakuraho nafata Imana yacu ntihabwe icubahiro nabonye mu magogo nuko nasenga Imana iratabara nabonye Imana nyongera iminsi yo kubaho ubuzima Imana ibahetagire amen uyu muntu burya yahuye n'ibikomeye nuko yabinyarukije nyene kandi umenga aracari mu gihababu c'ivyo bintu aracavyibuka
ariko yahuye n'ibikomeye cyane biteye n'ubwoba. Iyo muri nabonye hari abantu umenga bariko baratwenga, iyo ikintu kitari kuri wewe ukacumva ku wundi umenga n'ibisanzwe. Jewe nagize ubwoba cyane. Imana yarahabaye tuyidugirize cyubahiro. Imana yaramwiyeretse mu rwego rukomeye cyane. Nukuri Imana yarako tuduze cyubahiro cy'Umwami Yesu kandi iragahora ku ngoma, iragahora ku ngoma. Kugera no ku rugero bagukora wumva, urumva iki kintu wewe. Imana ni nziza, dushake tuze twubaha Imana. Imana irahari. Wipfuza kwama uronka ubutumwa ku munsi ushobora kutwandikira agasaraba 257 75 36 98.